kuko muri trading nasanze no mwuga usaba ibintu bibiri. Fata psychology yawe uyibuze ko igihe uza guhomba canke uza kunguka uza kwirukankana nayo maranga mutima yo guhomba canke kunguka. Homba ntubabaye vya guhomba. Unguka nturyoherwe nuko. Kuko ni wahomba reka ndakwereke kuko uhomvye muri trading uca wumva haje kigumbagumba ngo nshaka kwigaruza ayo nahomvye kwihora bica birangira uhomvye no kugira kandi. Niyo mpamvu muri trading kiramo amafaranga udakeneye. Ntaho nkubu wongutse ukaryoherwa uca wumva umenga uri gihanganye wabimenye. Erega mu Kirundi hari umugani bavuga ngo umugabo n'ubura ntasare. N'ubura ntasabe. Ngo yaronka ntasare. No muri trading rero nuko ndavyumva. Donc gerageza ugwane n'amaranga mutima yawe suppose ko atacabaye. Ikindi kintu ca kabiri ava yo kwinjira ugurura chat donc platform yawe ya trading utagamije gutrader. Ahubwo ugurura chat yawe ugamije kugira analyze urabe yuko marché imeze uko ushaka hanyuma uyinjira. Muri kahise umuntu abonye kuri social media umutrader yashoboye kuronka amafaranga angana na $200 million. Wiyumva gute? Umaze kumenya trading wasanze ariko kuri. Bano biba we talk business tugiye kuyaga kimwe mu bintu byatumye aba trader baronka amafaranga menshi cyane. Muri kahise no muri kubu. Ni Shadow muri kumwe turi kumwe na mugenzanje. Dr. John nkibisanzwe. Très bien. Dr. tutarinjira muri uyu mwuga wa trading tugiye kuyaga ko ido nido cyane dushimikira ku bintu bituma umuntu yoba umutrader cyane tugerageje no kugira analyse yo mu bindi bihugu ingene abantu baba abatrader. Wamenye umwuga wa trading kuva ryari yo kubaho? Okay, baba urakoze cyane. Tudaburi hageze kuvuga kuri trading je mbabona yuko hari ibintu byinshi cyane umuntu yoyivuga ko. Mbabona yuko hari ibintu byinshi cyane umuntu yoyivuga ko. Uravye ibyo abantu tudaburi abantu benshi babimenye gutandukanye. Harabayibonera mu marezo sociaux bakayibonera atari kuvuga ngo no kwikogwa ahubwo bakabona abantu bavuga yuko ariyo bakora, abantu bavuga ko bayikora berekana ibintu bikayangana uri miduga uri gutembera ahantu heza. No kuvuga abantu benshi kenshi no ko bayimenya. Rero je ku bwanje nayimenye bwa mbere novuga yuko nemeye ryari. Sinovuga ngo igihe nayimenyeye niki gusa ahubwo ntangura kuyimenya ndibuka yuko nahuye n'abantu bagira ibintu by'amascam mugabye babyitirira trading. Nibyo novuga yuko ryari rya mbere cyo gihe ngo sinari nini. No kuvuga ukabona mu magroupe hacamwe ibintu ngo zana ngo 500 ngo tse turakungukira ngo 50 par jour. No kuvuga abari ibyo bintu bona amagroupe hama abo bantu rero bakavuga yuko bakora trading. Je nivuga ko ari cyo gihe cya mbere tangoye kwimenya. Marere imyaka iragenda. Novuga yuko nagiye rero kwimenya by'ukuri
nuvuga nko muri 2023 okay niyo navuga by'ukuri ntanguye kumenya ati ibi bintu nibiki. Okay. Hari uwabambaza muri comment ati none ko wabajije ati weho gute. Natanguye kumenya ijambo trading ntafise indoto zo gukora trading. Peut-être c'était 2017 hari abantu bari mu kabare bari ku mashini mbonamwo le candlestick nabitangwa ibintu ngo mirongo ngo iduga imanuka. Icyantangaje c'était une fille burundaise bien sûr. Mwari muzinanye? Ntitwe tuzinanye mugo bari kumwe twari tuzinanye kandi appreciate ça. Muracha oui aracayibandanye? Oui. Okay. Ari hino cyane? Oui ari mu gihugu cy'u Burundi. Kandi wabari kumwe yambereye momento muri byinshi muri internet. Niwe umuntu yatanguye kunyigisha kweshanja cryptocurrency mu yindi. Peut-être c'était 2018. Ico gihe nta ndoto nigeze ngira yo kuvuga ngo iki kintu ndakimenya. Ahubwo jewe namanye indoto yo kuvuga ni Yomi Danzere burya yari umuntu yari yaranyishe umutwe. Ndakeneye gukora e-commerce, ndakeneye gukora dropshipping. Ariko mu nyuma ahubwo nzanisanga kimwe ndiko ndazibukira ari cyo nguyo. Ari platform twakoresha yitwa BitMEX. Sinzi hariho gishasha cyane nabonye kiriko kirasirikira. Sinzi ama functionality mengi shaka guhindura. Okay. Niyo natanguye gukoresha. Izi za Binance ni za vuba 2019 mu mpera. Hama rero je ndibuka ikintu catumye ntangura gutunga passport c'était la vérification de Binance. Kuko itegeko ryaje guhera itariki 10 z'ukwa 10 2020 bavuga ntivyemewe kongera gukoresha Binance itari verified. Kandi avec les identités zo ngaya zitari biometrique umuntu yategeza gutunga passport. Tukiru chatumye ntunga passport. Donc trading nagiye iyo tuvuze trading ngira nshimikira kuri trading a court terme forex, okay? Kubera nari nsanzwe menyereye BitMEX nza kumenya rero cyane dutangura kugura amasinyare n'abandi bagenzi kuba South Africa baba trader. Twabaye inspiré par South Africa kubera iki? Tugiye kuri za YouTube twabona donc they make more money. Nibo bagaragara mu mavuatire akomeye bikini biki. Mugabo ikintu nshaka tuze gushimikira ko muri kiganiro eske ibyo twabona byakayanga navyo berekana niko kuri. Turi muri East Africa aho dukunze kuba inyuma mu bintu byishira. Fwa twakora twakoze ikiganiro dutangarira mu Rwanda itegeko rishasha rije ryemera cryptocurrency. Turavuga ati none ko cryptocurrency bazemeye inyuma y'imyaka kohera zibayeho 2009 zemewe 2026. Est-ce que intelligence artificielle yo ntibazava yemera 2040? Ino twarabura umuntu twokwirefera ko muri East Africa. Wanza bongo baraho muri Uganda batari bwaze hari umuhungu araho mu Uganda. Ahubwo iriya Vidola. Ahubwo iriya un monsieur qui s'appelle Liberty de Tanzanie. Yaraje no aratuvyonze kwe challenge. Donc yaraje no hera kuri Liberty. Il y a un monsieur qui s'appelle Liberty de Tanzanie. Yaraje ni Burundi quand même turavugana OK c'est un trader il fait quoi mais hariho n'izindi nzira zitatu aba trader bakunda gucamo kugira baganye amafaranga nazo turashobora kuza kuzicako. Uwo rero yaraje ashaka iyo nzira imwe muri izo zitatu nimba atari banga turashobora kuzibwira abantu n'uyu munsi iracakogwa. Donc burya muri trading hari umuntu abavuga nti jewe izi strategy za ntizimpaza rezilitandonka. Ahubwo ico ngira nkore parrainage. Hanyuma mugabo ico nkundira burya trading
burya wunguka ari uko uriya muntu waparinye nawe yungutse. Bitandukanye na ya mabeti dukunze kubona iyo bariya bahomvye ariho we wunguka. Muri trading ama broker maze kubona iyo bariya winjije bagize ico baganya niho nawe ama commission aboneka. Cyo nkundira trading. Donc rero rero yari yaje ari muri nzira yo promotinga yari mu broker bita bamwita Light Forex. Mugabo bamwita Light Finance. Ubwa mbere yitwa Light Finance. Uyu musi bamwita Light Finance ariko ubwa mbere yitwa Light Forex. Uvuga aracyazwi no. Oui. Donc yaraje pour la promotion no kwinjiza benshi bashoboka kugira aronke amafaranga muri iyo nzira. Kandi inzira nziza ku ba trader niyo yini nzira kuko uburiko bigufasha gutanga ubumenyi kuri bajya abantu winjije kugira baganye nawe uganye. Donc iyo ni inzira imwe mu nzira abantu bakora forex bashobora kungukiramo. Ngenda zicagagura iyi nzira ya kabiri nuko wizera wewe nyene ugakoresha strategy yawe hanyuma ukamakinga money avec wewe nyene ubwawe. Ntaguciremo hari indi nzira umuntu araho yambwiye bonane ni nzira yo kumakinga money muri trading mugabo atari muri trading aswa ni gukorera ama exchange cyangwa gukorera aba broker. Je baranteye inkuru y'umurundi yakorera Binance. Banje baramubwiye sanga ntawe nzi baranamunyereka n'ifoto sanga ntawe nzi kandi yaparama ndavuga muri circle yacu bashobora kubatanumwa muzi gusa ari muri bajya bakunze organize ama event kandi kenshi ugasanga Ela busekonda muzi. Okay. So rero voilà je nabonye umengo ni indi nzira gukorera ayo ma platform ma exchange ukaba donc leader muri ico gihugu. Kuko ndakunda kubona iyo wabaye muri leader muri nkenda yo ma broker hariho n'ama evenement uba ushobora gutsindira uka participamo mu bindi bihugu. Tusabarundi batari bakibamaze kuba muri ayo mavenema. Donc nico maze kubona mugabo turacafise ikibazo ati eske ivyo tuwabona canke nivyo tubona amarizirita. Tugaruke kuri iyo debate gihazino. Donc ico gihazino yadu partage experience atwereka n'ivyiza vy'iyo Light Finance yaratuzaniye ico gihe nk'umu broker. Mugabo mbanze mpishuka abantu peut-être bataratangura imyuga ya trading burya nimba ari ikintu ntarigira mbona umuntu acibiwemo mu gihugu c'u Burundi ni nakoresheje mu broker mubi barayantwaye amafaranga yanje. Uzohomba kubera donc ubumenyi buke ufise muri trading mugabo ntuzovuga ngo nashize amafaranga muri uyu mu broker ngo nagiye. Kuko nkonga aba broker dukunze kubona hariho za derive à l'époque ntiyitwa derive yitwa binary. Hariho izi za well trade ni mu broker mwiza cyane. Hari izi za Light Forex za Hot Forex ubu izo nizishobora kwemerera abarundi. Oui kandi ama verification yasanzwe donc zose zirakora kandi ndazibonye igihe muri za tari well trade peut-être mbonye il y a 2 ans 3 ans izo zindi ndazibonye peut-être presque 10. Guhera za nzazindi naho wunguka amafaranga yabarayaguha. Yego. Donc iki kibazo abantu bakunda kwibaza eske aya marizirita tuba tubona ngaha ku mbuga eske niyo iyi miduga iteye ubwoba eske ukazubona ama screen ibihumbi 200 miliyari eske nivyo kugendera mu ndege wa mavi. Igihe maze muri trading hari ikintu nasanze abarundi baracerewemo. Burya handi hana abantu bakuye amafaranga menshi muri trading ntabwo bakoresheje amafaranga yabo. Bakoresha imitahe y'abandi. Uyu muntu none kwemera buri umutahe wiwe ataje mufana. Kimwe mu bitabo bita
kimwe mu bitabo bita Bible of Trading, Monehisa yacanditse ni gake ya trader amafaranga yiwe. Ya trader amafaranga y'amabanki. Mugabo rero ivyo vyari muri biriya bihe, uyu munsi ivyo vyaroshe, urashobora kugura umutahe ukoresheje ama-Profilms. Aka kandi ndashaka yuko abantu bakumva neza. Profilms ni iki? Wowe urashobora kuvuga nti jewe mfite $50, nifite $100. None eske ako gatahe ni gatoya ndakajanye muri trading, sino hava nkura ya luxe mbona nabandi. Kuko urashobora kuvuga nti jewe indwi yose ndashaka kuzotrader kandi nkakoresha umutahe w'ibihumbi 10. Mugabo mfise ku mufuko mfise $50. Mfise $100. Ucugenda kuba Profilms, ugatanga izo $50, bakaguha umutahe w'ibihumbi 5 canke ibihumbi 10. Gatonya ntaguciriyemwo. Uno munsi bien sûr twebwe turagisha ama accompagnement muri trading. Hari umuntu acaza akakubaza ati vy'ukuri trading irakunda? Ugasanga ni wa muntu peut-être wanashaka hari ubumenyi kanaka bifisemwo, mugabo akaba ari wa muntu agifisemo kakana ko gupinga. Aho ko gupinga naho kavuye he? Ni kwa kundi aba yarahuye na bya bikomere vy'ivyitwa trading, mugataye trading peut-être. Yego, nivyo birimwo. Mugabo akaba n'abandi mu yindi kategori ari babandi byitwa ko bayigerageje, byitwa ko bagize, mbere ugasanga arazi n'amaterme ngo stop loss, ngo take profit, ngo ibyo ngo narabyize, ngo ndabizi, ngo urumva ngo je ngurumva. Bon, akaba ari wa muntu akwaza ati none by'ukuri birakora, ibyo bintu birakora. Eske mu Burundi hari umuntu abikora? Dernièrement nabonye hari umurundi yabahanze ashobora kuba muri Amerika. Nawe nyine muri video yerekana avuga ati eske mu Burundi hari abantu bakora trading? Nyane yabibaza nkaho sinzi. None no musere abantu bumvise na trading bumva luxe, bumva amafaranga menshi, bumva umuntu yatunze. Abo bantu ntigikito umuntu yobabwira eske none reality ya trading yoyo ubwayo. Na ndavuze imbere ko dushika kuri kijya cha profit, reality ya trading ubwayo nk'abo uyikoze imyaka myinshi cyane niyihe nakaye kana abantu baba bakwiye kumenya. Amen. Ivyo abantu bitega nivyo abantu babona muri reality ni itandukaniro riri he? Kuko muri trading nasanze no mwuga usaba ibintu bibiri. Fata psychology yawe uyibuze ko igihe uza guhomba canke uza kunguka, uza kwirukankana nayo maranga mutima yo guhomba canke kunguka. Homba ntubabaye vya guhomba, unguka nturyoherwe nuko. Kuko ni wahomba reka ndakwereke, kuko uhomvye muri trading uca wumva haje kigumbagumba ngo nshaka kwigaruza ayo nahomvye, kwihora bica birangira uhomvye no kugira kandi. Niyo mpamvu muri trading kiramo amafaranga udakeneye. Nkaho nk'ubu wongutse ukaryoherwa uca wumva umengura igihangane wabimenye. Erega mu Kirundi hari umugani bavuga ngo umugabo n'ubura ntasare, n'ubura ntasabe, ngo yaronka ntasare. No muri trading rero nuko ndavyumva. Donc gerageza ugwane n'amaranga mutima yawe, suppose ko atacabaye. Ikindi kintu ca kabiri, avayo kwinjira ugurura chat, donc platform yawe ya trading utagamije gutrader. Ahubwo ugurura chat yawe ugamije kugira analyze, urabe yuko marché imeze uko ushaka hanyuma uyinjira.
kuko umuntu agenda mu ibarabara kugira simba ibarabara oya agenda mu ibarabara kugira arabe yuko ashobora kugira iki gusimba kurengana donc ushobora kwibaza yuko mu buzima uri trop discipline mu gihe ikintu ca mbere kikwereka yuko uri discipline ni trading vyaciye bikugendera gute waciye wifata gute ikindi naco iyo uri kura trader udafise icyo ushaka gukoresha ry'amafaranga bica birangira uyahomvye nayo hari ikintu jewe sinzi mugabo ko jewe ni constatation maze hogira hari abantu bavuga tudabora abantu ni babiri hari abantu bavuga ko bakora trading hariho n'abayikora hari abakora trading batabivuga ngaro n'abandi bavuga ko bayikora ariko en reality batayikora rero hari constatation nagize nshatse kuvuga kuri ico ca discipline ikwereka ko uri discipline sinzi ko ari yo bisa nkaho sinzi ariko urambwira ico vyiyumvira ko bisa nkaho je sindabona abantu umuntu akora trading bya nyabyo sindahura n'abantu bakora trading bya nyabyo atari bamwe babyitirira usanga afisemo akantu k'ubujyajya sinzi ko bifitaniye isano na mvuze ubujyajya mvuze ya mico mibi ndasinzi nyene kucabiranya abantu sinzi ni constatation nagize rero nkibaza ati eswe byaba bifitaniye isano na ya discipline iri muri trading sinzi icyo kintu cyo birafitaniye isano gusa je nk'ubu nk'ivyo mvuze nshobora kuba ndavyumva uko abandi atari ko bimeze biravana na style umuntu atredamo kuko meme n'ibitabo bivuga trading hariho manière igoye manière ya scalping ni system igoye gutredamo abantu benshi batreda muri iyo system ya scalping n'abantu usanga bigoye yuko boba consistency donc ugasanga ngo ahereye muri Janvier kugeza muri December akora trading ategeza kugira ibihe byo gukora n'ibihe byo kuruhuka kuko nimwe muri system zirusha cyane mu kwezi arashobora gukora nk'indwi imwe cyangwa nk'imisi basi ugeneranije ukwezi kose agakora nk'imisi nk'itanu cyangwa nk'imisi 10 mu misi 30 mu gihe hari discipline byase mu gihe umuntu akora swing trading arashobora guhera muri Janvier akageza muri December kubera si wawunda akeneye inyungu za hafi ni wawunda avuga nti iyi position ko ndayuguruye kuwa mbere nzora inyungu kuwa gatanu je vais mettre stop loss et take profit ejo par biraza gusigara byikora umva uwo si wawundi yamiza amaso muri chat mugabo wawunda akora scalping nimba avuze ntingira nkora isaha nimba avuze ntingira nkora amasaha abiri swat aza gukura ibintu kimwe muri ibi araza gukura umunezero cyangwa umubabaro muri iki gihe rero urumva yuko umutima uba wugururiye icyo gikorwa cyane bitandukanye na wawundi akora swing trading abo wewe donc yuguruye umutima igihe ari karagira analize aheje gukora analize akana plus master profit na take profit aragiye mu bindi ibindi bisigaye birikora donc abantu ni babiri hakaba hariho no wundi usanga akora scalping umugabo adakoresha amafaranga yiwe akoresha ya profit uyu arashobora kuba rentable guhera muri Janvier kugeza muri December kubera wewe nimba degagije $30 cyangwa $50 akagura iyo profit abavuga ni ko bampaye umutayi w'500 jewe ya niyo mpamvye mpamvye 30 mugabo wa wundi nawe akora scalping akoresha umutayi wiwe nimba akoresha igihumbi ari swat ari afise presque risque yayo mafaranga yose ego eko jewe uramponda sinoga nubi kibazo ncyakindi nyene eske trading irakora cyo ni cyambere eske mu Burundi hari abayikora cyo ni cyakabiri icya gatatu nyimba bayikora ko nawe n'abantu benshi babazi ico kibazo
kuko tutabona ya miduga ikayangana tutabona abatrader tutabona mu Lamborghini tutabona bari mu kuki batagaragara hari kantu muzi kora kuri internet avuga ati mugaragare ibyo bibazo bitatu imico bo fese novuga ati mu Burundi abatrader barahari mugabo bashaka kuca babikora nka Nigeria bashaka kuca babikora nka South Africa ntabahari ikindi kintu naco turi mu bihugu iyo luxe ibaye niniya ikwega jaruzi muri beshi ivyo bikaca bituma umuntu wese kwa kwiterera hejuru haguterera hejuru ahubwo aterera mu fuko kuboko kwiwe yirenganira ikindi kintu naco mu Burundi ntihari haba tradere bari ku rwego rwa ivyo bihugu vya Nigeria na South Africa habo iki rero icyambere bari yababigeze ko kubera iki bafise abantu babitsa amafaranga babizeye bayabasukamo ikindi ca kabiri bamenye ibanga rya Profilms hakiri kare kuko reka ndakubwire jewe trading ntabwo nawubonye nk'umwuga wo kuvuga ngo ngiye kuwukora guhera 25 kugeza ngo 50 ahubwo nawubonye nk'umwuga ndagiye ninagukuramo miliyoni 100 z'amadolari ndagiye gushinga ibindi ayandi masuse de revenu kugira ninasubira muri trading nkanahomba nzovuge nti mugabo kubabara kwanje kurafisa kugarukira kubera iki ndabona ico nakuyemo bitandukanye rero nabo ba trader novuga ni bacishakisha abantu mu gihugu ciwacu cyo Burundi iyumva yuko azotrade guhera A20 kugeza A50 ntibarakabukira ko kantu ikindi naco baracafise mu mitima yuko bazotezwa imbere na kagataye gato kabo umugivye navyo zimeze nk'indoto ni nko kuorote wabaye Yesu kugira uzoshike kurajya ma luxe tubona mu bindi bihugu tubona genda ugura ama Profilms uteste kuko Profilms ni kimwe mu bintu maze kubona bigusha indero kuko ava yuko bakurekurira mujye mutahe babanza kuguha ama challenge ibibazo ubitoye naho baca baguhujya mutahereye burya ahantu nikaka wa mugani bavuga ati munyagaje aho nariko ndaribwa harakantu uvuze ngo bariya muri za Nigeria babaye mu bihugu hari abantu bafise amafaranga menshi babantu rero bagashobora kubaha imitahe vyoroshe uvuga mu gihugu aho usangamo aba miliyardere ndavuga mu madolari mu miliyardere umusavye miliyoni 2 z'amadolari seriyandi tu bihuriranye n'akantu naravye kuri internet ka Jeffrey Benson abatrader benshi bamuzi muri Nigeria we nyene yaravyivugiye muri video yaravyivugiye ashobora kuba karamucitse avuga ati guys nibaze umva ari karerekana ama profit yiwe ari naco abantu benshi bakunze kubona kujya ku ntantu ari kwerekana profit ngwe uno musi ngo ninje $400,000 umunsi ninje $500,000 kindi gihe ngo ninje $20,000 ngo ninje $20,000 par jour abantu benshi rero bakasinva ngo bagwa muri uyo mutego umugabo nivyo bacafata mu mutwe rero ico gihe Jeffrey Benson yari karavyerekana ati mwabonye no musi ninze $500,000 acara kavuga ati ariko guys nizere yuko mwibuka yuko atari capital yanje ngoresha voilà uyu Jeffrey Benson no mu millionaire multimillionaire en dollars mugabo nawe gushika no musi nta capital bakoresha bisigura yuko yaricenda bivuga ati ndafise abantu bampaye amafaranga ndatrada inose inyungu ndabaha 60% cyo gasigarana 40% cyumvikana yuko neza kandi hari capital nininya bien sûr ko okay muri trading je maramuntu yambwiye ati utaviza ntuzenya profit nininya na 3% ku kwezi wo yaronka none nkubaze ushobora kuyaronka nkuko ushobora no kuyabura yego nka $100,000 ukoresha capital ya $100,000 3% ya $100,000 nanga $330 $330 $330 by'idolari $330
ese ibihumbi 3 by'idolari mu Burundi ntiwobaho cyane gose. Fata rero bajya abandi ba Jeffrey Benson bakoresha kapitale z'abandi Josuri basanga bakoresha miliyoni 2 3% de 2 millions combien 60 000 est-ce que 60 000 Burundi ntiwoba Dr. Mbandanije warugejeje nigeze kugenda kuri live y'aba South Africa nahuriye n'undi mu Botswana ndahurira n'umutipe wo muri Gambia duhita turavuga ni kubera iki kuri social media tubona Nigeria na South Africa muri iyo myaka yeza aribo twabona cyane ngene bishuye bavuze ukuri hariya amashuri yo kwigisha trading banayuguruye hakiri kare isi vya bindi ngo ndaruhusa uruhusha hari ibihugu hariho ikintu cyo tumaro pouvoir d'achat y'abene gihugu iduga nimba ubona hari ico iduza ata escroquerie irimo bareke bije nta ruhusho bikenereye gusa ikintu kiza kuguhana igihe twaza kubonamo escroquerie bitandukanye rero n'ibi bihugu by'iwacu iyo scam zije baracwengeteye ugasanga impusha bazirose abamaskamu oui umugabo peut-être wose aba ishure ryo kwigisha trading ngo ya atawurironka bitandukanye no muri ivyo bihindi bihugu ko kameme ni vyiza yuko twumva yuko hano ku isi nta kintu twaje tuhazaye nta nacyo tuzohakura ahubwo wicuri ngaho kugira ukore gerageza urabaho umuryango wawe wawusize aho wawusanze tariho wawusiga iyo tuvuze umuryango wawe ni gihugu none uyu munsi ndiko ndavuga Nigeria sindiko nako kantu kiterambere bagize kuba ndokonesa icyo kintu ivyo bihugu byamenyekanye ko donc ino imuri ibihugu byacu impamvu ivyo bintu tutabibona kuko iyaba tuvugane hari amashuri yigisha ivyo yemewe atari yandi nakayo hava avuga nti mwebwe ivyo muri ko maragira nibiki twari guhava tubona avuga nti none ko je nayo kwe muri trading ndakagura imodoka ndanavyandika go gute bari kuvyandika ko bakanazigura bakanazihayagiza n'abato bawo bakaba motive mugabo kubera ivyo bidahari ubukora cakorera mu kinyegero bikaca biherera muri we habakaca avuga nti hoya no kwambara n'impuzu isa n'ivyo nkora reka nigurira ko muri sesa bayora ariko iyo nuwagumye ngaha uwo nuwagumye ngaha hariho n'undi yavuze nti oya je vais quitter kubera iki ndabona yuko Luis nshaka ndayigaragaje byo hava binkuyegera bigatanga ishusho ntashaka bigatanga ishusho ntashaka ati je peut-être kuko bo nivyo bindi bariko baragarura kandi ni benshi hari benshi bamaze kugenda nivyo bariko baragarura abona yuko uyu munsi ama content avuga ubusutwa ari kari yamirizwa nibaze yuko bagira bugurura imiryango ama content avuga ibintu ngira akamaro kuko nta kiburi imvu donc kameme ariko mugabo ngerageje kuvuga mu majambo maki ukaba wifuza kuba umutrader undi Deluxe ntiwizere umutayi wawe ko twagize imana hakabaho ama profilms genda ugura ama profilms ukora ama challenge baraguha 100 kuko je hari akantu kanjoheye si 100 by'amarundi ni 100 by'idolari iyo ushobora kuyigura nka $200 canke $500 voilà $500 kuko je formule nayikunze pe ndaguze iyo ndapashije iyo challenge y'100 nje mvuga nti iyi entre ahantu ninahinjirira neza nkashiramo ama position ameze neza ninashobora kuganya ibihumbi 50-30 kameme hari impindukiza kuba ku buzima bw'iwacu hari yesu ariko tuvuga ibintu hari nk'umuhungu araho n'agahungu karako mu Bwongereza kitwa Digin Dev yagize amahirwe trading ayitangura karakira umwana kuko se wiwe nanye n'umutrader institutionnel akomeye kuvuga yakuriye muri iyo milieu se anamwigisha ko bakira umwana ubura yarakuze n'umugabo akuze rero niwe ikarekana na profile yaramuhaye novuga gashimwe canke certificat
agaragaza amafaranga amaze kwinjiza kuva uyu mwaka wa 2026 ndavuga yinjirije muri iyo profile mvuga muri iyo profile amaze kuva 2026 gitangura yinjije $100,000 $100,000 akoresha ama profile mu mwaka ugeze tugeze mu gice cy'umwaka nese ivyo nta murundi yo bishobora bishobora habuze cya kintu nyene navuga habuze cya kintu navuga mugabo igifisi ntango bifise iherezo kuko nka hamwe mu hantu maze kubona igihugu cungukira mu gihe gifise ba trader iyo bamaze kwigaragaza ikora kwinjira babyihuta kuko meme ni nabo bandekra bakavuga ntuyu mu broker twe kuma dukoresha ariya ma systeme yo kugira depot na retrait atari muri iki gihugu twe ntitubishimye hari akantu bujyanyishe kanza mu mutwe hamwe hoboneka aba trader ndavuga abagaragara kuko hariho n'abatagaragara 5, 10, 20 bashoboye kwinjira $100,000 na karorero hari nta kandi bavuze uti burya trading si yo kuza gusaziramwo ahubwo uza uronka iyo mutaho wamuje mu bindi eske ntiyumva yuko abonye bashoboye kuyaronka hari babandi bazoza kugura amahinguriro baze gutanga ubuzi hama gushomeye uvuga ukagabanuka canke mugatsindwa burundu cyari cyiyumvira naringize iyo ni ide nziza cyane jewe nko muri gestion des risques sinkunda gukoresha amafaranga y'abantu ico kintu carananiye mugabo mu bintu byankundiye Profilms ntimuhave muza kumbaza ngo Profilms ushobora kuba umaze kugerageza niye cyangwa ndagukoresha ndakunze kuzivuga abo tuba duhereranye mugabo zirahari ni nyinshi cyane apana kuvuga ngo ngo ntikora mu gihugu oya zemerewe ibihugu byose zirakora kandi rotere zishoboka donc trading kandi si maze kuyibona umuririmbyi arashobora gutangura kuririmba 2016 tukamumenya 2020 kandi yagumye asohora nk'ukwezi kwezi na trading birafise similarity reka tuvuge aba bantu baririmbyi bacu nta n'ikibazo cyo kubavuga sinzi umuririmbyi nimba ari Bface yavuze yuko yatanguye kuririmba za sinuka neza babareba nimba ndamubeshe nimba za 2004 sinzi ntabyo sinzi ko ari we canka ari uwundi mugabo utagiye kure ndibuka iwo bitari noje hari akaririmba kibona amazi imisi gasirikira ka 2016 mugabo tumumenye ryari nshatse kuvuga iki rero trading igihe uzoga muri kimuga kugeza igihe uzokwiga gukosora amakosa wagiye urakora imyaka itari mike uzoba rentable mu makosa uko ruhomba imyaka n'imyaka uzoba rentable positivement igihe uzokosora amakosa regare n'abantu bumvise tuvuga ngo nakanaka yinjiye $100,000 kanaka yinjiye $100,000 bakibaza yuko ngo nawe nyine baje ubwo nyine ari byo bashikira ko sahanu simbuga simbirako oya kuko muri trading gukora ikosa niyo advantage ya mbere advantage ya kabiri no kugwanya ntiwongere gusubira kurikora kuko trading nasanze bimeze nko kwinjira mu ibarabara kugira winjire mu ibarabara urinda kweraguza yuko atamodoka ihari ubonye taye hari naho nyene ntucu ugenda bigura intege marigire yuko ataye hari utegeza kunyaruka ukagenda na trading rero utegeza kubanza kuraba ukindi ukametreza hariho ama strategy amwe muri Bible trading bavuga umwe imwe utegeza kumetreza ukayicanga no kumetreza ama candlestick ukametreza n'ama resistance n'ama support hamwe na strategy rero yawe nyene exact mugabo sukuvuga ngo urumva rero ngo je ngo metrize ibi byonyene nukuvuga birasaba kwiga guhoza ko kwiga hari n'undi muntu yageranje trading avuga ati ni nka bamboo yo mu Bushinwa le bamboo chinois bamboo sinzi kuyizi bamboo igomba kumera nk'umusuna
ukuvuga rero bambu barayitera nk'imbuto bambu kugira ubone kajya kavyara karasokorotse nk'ivu biratwara nk'imyaka 10 nukuvuga rero ico bambu ibiri kirakora n'igiki muri iyo myaka 10 ahubwo ibiri kikurija munsi ya mizi irandarara munsi irandara yikomeza munsi yinjira ikamanuka gose ku buryo munsi ibikomeye cyane rero nk'umwaka wa 11 kubona bambu tarutse so rero yashatse kubigirana yuko ni processus isaba nyene kwiga commercial discipline. Hari umuturage wo mu Rwanda twayazera vuba pase ambwira ngo je vraiment ndashobora no gutanguza $200 2,000 nkabishikako ati zo bimaze kumba ko mete fois ati mugavyo 2,000 bikarangira ngize iki ndabihomvye cyanavuga ati none uba wabuze cyo ukoresha iyo profit yose wayirose niyo mpamvu nkunda kuvuga nti avayo kwinjira muri marge genda utagiye gutrade genda ugiye kugira analyse deuxièmement genda ufise aho wandika ati profit ingana ko nkiyironka nzokora iki nca nkora iki iyi profit nkiyironka nca nkora iki sino inyungu zizoherera ku bironko hari n'abavuga yuko iyo uronse profit ukwiye no kwishimira ukisohokana ahantu heza ukigurira ko kasaha kwisohokana ahantu heza mba numva ari uko gukora ikintu uzovuga ni kijya kintu kirama amafaranga ngana ku kwezi kandi nagikuye muri trading mba numva ariko gusohoka kwiza hari kindi kintu nagira nongere ko kandi gihambaye le trading ce n'est pas le métier de la réalité c'est le métier de la probabilité igihe uzokumva wumvisa ati iyi position iza kugenda ukunyene ndavyumva yuko ari kwiza kugenda uza kubuhejeje kugira esheke kubera wewe ushobora kuburi kurakoresha $200 mugabo ini multiple day trader bose bateranije bariko barakoresha material n'amamiliyari wowe no kuvuga wewe uri capable yo gutsinda iryo soko ukoresheje $200 non c'est le métier de la probabilité ce n'est pas la réalité fati position vuga nivyagenda uko sawa niyo mpamvu toujours il faut mettre les limites kandi ugeranije n'ayandi ma business model cyangwa iyindi myuga niyo business kandi ayite business vyose ushobora kubiko no munsi turavuga reka dufate nka business model abantu bamenyereye reka dufate nko ku sinzi kudandaza amatelefone kandi avuga nk'abajya baranguranguro no kuvuga yaranguye yarishe assurance ziraje muri stock afite rero byanka bikunda avuga ati jewe amafaranga yanje arahari naho ubwato bwo kwibira nararishe assurance zosubiza no kuvuga byose yabikoze neza ariteze inyungu ariko trading numvise yo kungoreho hantu byose ushobora kubikora neza mbere wanashaka gukurikiza strategy yawe neza ugashobora gukurikiza na discipline neza mugabo gahomba oui no mu gitabo Bible of Trading barayivuga ati ni waba wizeye ko ama trades yose uzofata zoba positive genda kuri minyanya tukintu barakivuga kandi urumva birumvikana wewe ushobora kuba mubona ati iyi market igira igenduko mugabo hakaje hazarugramanya agakubitamo imitayi yasoka ikacihindukira c'est la raison pour laquelle c'est pas la réalité le trading c'est pas la réalité c'est la probabilité kandi icyo kintu cya probability maze kukibona ahantu heshi kuko uyu mwanya urashobora kuvuga nti kwakanye hakaba hari gitutu tukaba turi mu gihe cy'imvura imvura igirigwe mu minota 10 kazubona izuba riraguye bambe izuba riraza ati byagenze kanako nta na kimwe kirire yere kuko nta na kimwe rega tware c'est la probabilité yego voilà dusoza rero dusoza je no vuga yuko kameme abari ku kivi cya trading hano hose hari risk tuhereka kubona abapfa imitima bava mu kubera guhisha ibyabo no muri trading ahubwo raba rijya kosa nturisubire mugani wumve yuko njyo bikosa ari guhitana kwisi tumaze kumva abatradere bake bapfa kubera bahombye nta
mugabo tumaze kubona abantu benshi bapfa kubera ibyabo byahombye. Uvuze akantu gakomeye. Bugiye uci ndabona umutredere yiyahuye. Ngo yaho erega impamvu atiyahura abazi yuko hagiye amafaranga mu bw'ubwenge bwazanye hagiye amafaranga abusigaranye. Canke ngo yaho umutima ngo urahagaze. Oya naho ndabibona pe. So gushikuza mugabo ntavyo turabona. Donc rero je novuga nta trader ahubwo nyabo mukomeze kuba discipline. Fata ubwonko bwanyu mu bubohere ku mugozi utaburekura kuko je nawo mu mwuga amaze kubona ushobora gukoresha $30. Ugashikana utari witeze yuko woshika. Yego. Donc jewe nico novuga mubandanye gusa il faut être discipline. Ikindi naco urushe vyihoze vyibagira yuko ayo mafaranga wari kuranakora. Genda uruhuko uzogaruka nimba wihaye imisi 2 ongera kuno wa gatatu. Ikindi naco tuba abatrader batandukanye n'abandi nituba abatrader Dolix. Ivyo Dolix tubanze tuvyihoze amaguru hasi. Tugumiza amaguru hasi. Uwungutse genda ahantu witwengane. Uhomvye sipoze ko atacabaye kuko no gupfa uzopfa. Murakoze. Très bien. Tubashimire rero abakonzi ba WeTalk Business nibadukundira tuzokora parti ya kabiri dusubire dusesangure trading. Nimwayikunda mugira ama like musiga ama commentaire mutubwire icyo muvyumvira ko nibyaba ngombwa tuzogaruka muri parti ya kabiri. Ciao ciao.